bakunzi b'ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze muri kino kiganiro cacu. Ikiganiro c'ingo n'imiryango ni ikiganiro tuyaga ku buzima bw'imiryango, tuyaga ku iterambere, tuyaga gukungena imiryango ibayeho, mbega n'ibikimana iri kirakora n'ibikiyigisha muri izo ngo. Uno musi rero twaba twashimye kuba ganirira kubijanye no gutunganya ivyo mu rugo na cane ibijanye n'amafaranga. Ibijanye n'amafaranga mu rugo bitunganwa nande, mbega mugabo cane dushaka kumenya nuruhe ruhara rw'umukenyezi mu gutunganya ivyo bijanye n'amafaranga. Bayarondera gute, mbega bayaronse bayakoresha gute, mbega nibiki bikenegwa imbere y'ibindi. Ivyo navyo tuza kwifashamwo n'umukenyezi nawe sundi ni Claudette NGENDANDUMWE, numwe mu bakenyezi bakorera ivyabo kandi ivyo bakora biriko biraboneka. Araza kubitwiganira muri kino kiganiro. Claudette NGENDANDUMWE, turabaha ikaze muri kino kiganiro. Ego urakoze Yvette. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Merci. Ego Claudette NGENDANDUMWE, twashaka tuyage kuri kino kiganiro aho tugomba tukuganire tuvuga duti mbega umukenyezi nivyo ibintu vyo gutunganya ivyo mu rugo arabikora harimo n'ivyo amafaranga. Ego umukenyezi nivyo aratunganya ivyo mu rugo harimo vy'amafaranga ariko agace gato. En général mu miryango y'ikirundi ibijanye n'amafaranga bitunganywa n'umushinga ntaho urabizi, ariko kaya gace gato baguhaye kitwa ngo na carration kamwe kajanye no kurondera ivyinja no kugaburira abo mu muryango, ako niko bahora bavuga ngo niko umukenyezi ajejwe. Ibindi vyose umushinga ntaho akaba ari wabiraba, kenshi niko biba bimeze. Ariko siko vyari bikwiye kuba kuko tuba twubatse hamwe kugira nyene ngo twubake hamwe vyose, tuyage vyose ama dufatira ingingo hamwe, niko biba bikwiye kuba bimeze. Mbega iyo tuvuze ngo umukenyezi nivyo baramuha kajya gace gatoya, ariko turavyo mu Burundi ku mikoro abarundi bafise usanga kenshi dukorera ajya stock. Donc baguhaye amafaranga, baguhaye amafaranga yose. Twovuga rero ko umukenyezi iyo yatunganya gute, mbega nibiki byoza imbere, nibiki umukenyezi ujya mukenyezi wo hasi umwe bahaye amahera yose, nibiki biza imbere. Urumva ibiza imbere nico bayaguhereye. Bayaguhaye ngo ugaburire umuryango, icoza imbere no gutunganya ibijanye no kugaburira umuryango. Rimwe na rimwe haraho hasanga hari utundi tuntu dukenegwa bigora ngira ngo gusigura, niwe wimenya ingene upanga nyene iyo ration, ingene woshobora gusigaza na duke, ingene woziganya, niwe uca wimenya ingene uvyipangamo. Canke nibahe vyiza ukabiganira n'umushinga ntahe nyene kugira iruhande ya ration haboneka kandi gace kajanye no gutunganya ibindi bijanye n'imigambi canke ibindi. Ego mbega twovuga ngo bisaba amafaranga menshi canke birasaba yuko ari uwo mukenyezi asaba Imana ikamuha ubwenge bwo gushobora muri yandi nyene akavuga ati turafise naya kandi naya ndabona kikicovamo. Birasaba ubwenge nyene, birasaba ubwenge cane, birasaba gusenga Imana kugira uhishurire cane yari duke. Yari duke ugira ushobore gutora aho wotangurira, birasaba ubwenge. Ariko kandi hose birashoboka. Urashobora gutangurana duke nkuko ushobora gutangurana ibibayabaye canke vyinshi uko uburyo bungana. Ubuvize duke haratangura akadandaza itomati canke izo karanga mubona ziri hose mwibarabara, harashobora kudandaza avoka irengarenga, arahera kuri bike bingana nawe. Ego mbega tutsurime gatoyi tuvuge ngo muri amafaranga umukenyezi aronka amwe yo gutunganya ivyo mu rugo. Twovuga ngo mbega yoshobora kuca avuga ati nibi ndabigize vya bindi kubera ko wahejeje gutunganya bimwe bijanye no kugaburira abo mu rugo, ukaca uvuga ati ayasigaye ni gute woshobora kuyakoresha ayasigaye ukayakoresha neza utononye ubutunzi bw'umuryango. Ugira ubuntu gasigaza mu bihe nk'ibi mubona turimo mu Burundi, ukagirirwa ubuntu gasigaza nukuri woziganya. Yabika ahantu ukwezi gukurikira yabonetse uyabike, hamufata umwanya wo kwiga neza ico ukwiriye gukora, kuko ufuye gusimbira ko urashobora gutakara, urashobora kuyatakaza yose. Sinoraba ngo Yvette ko yadandaje itomati imbere y'urugo
ngo reka nanje ubu nyene cenza kurangura itomati kuko burya twese nitunganya impano nitunganya kumenya ingene dutunganya ibintu nidukunda bimwe wo kwitonda ukicara ukaraba ico wumva ushoboye ariko mu gihe utaragitora nibikubuze kubika hahandi utangura uziganya baragwira uzogera gutangura ariho uziganye kure aho nawe udashikira mbega Claudette hariho ingene dukura ariko kenshi nibatwigisha ibi bijanye no kungene twaca dutunganya ibijanye n'amafaranga niyo twize amashuri tutize ivyo nyene ni gake tubimenye ivyo bintu nashaka kumenya mbega none ni ryari umuntu yomenya ati mbega utu twasigaye mbona no dutunganya mu kugira akagambi gatoyi nkagenda ndatera imbere hakungu nziza ibirato raza bakenyeza ibirato vyiza nje kugurira abana ibi canke nguri ibi ni ryari umbaje ngo ni ryari ni ubunyene tangura niyo batacuriyumvira kubera kumbura uno musi urorohewe ariko ejo ntawe ubizi ariko nimba hariho umugambi ushobora gukora tangura ubunyene tangura ubunyene uziganye tangura ubunyene wimvire ico wokora tangura ubunyene wige cane cane kora si ugupfa gukorokeramwo si bose babishobora ariko ikintu wize wihaye umwanya wo kwiga kirakunda rero mu ndero y'ikirundi ntidusanzwe twigishwa cane ico kintu cane cane ndiko mvuga abana b'abakobwa ntidusanzwe twigishwa cane ico kintu ariko ugira ubuntu ukaba wakuze iruhande y'umuvyeyi abikora uzosanga kenshi nawe we bica bikunda iyo ugira ubuntu umuvyeyi wawe akaba yari yaramaze gukanguka abikora waramukuze umubona adandaza akora utuntu nawe uca usanga bije ariko kenshi mu ndero y'ikirundi ivyo bintu ntituvyigishwa ubu niho biriko biraza bijanye n'ivyo abarongozi b'igihugu bariko barahimiriza mu gwaruka bijanye n'amaprograme binjije muri primaire umwana akiri muri primaire ubwo nyene baratangura kumwigisha mbega entrepreneuria niki bikorwa gute buhoro buhoro ngira mwaravyumvise ku buryo na 9e baba bariko barabigisha kugira ngo babandi bayobewe 9e bamwe badafise uruhusha wo kubandanya baca bagenda nyene bakabandanya gukora imigambi yego kuvyiga kandi bisaba ko biba biri mu maraso mbega biroroshe canke biragumye ntabwo bigumye na gatoyi biroroshe entrepreneuria rumva niwavuga ngo ugire uje kubaka usine ikora ibirato urumva biragoye ngo niwavuga ati ngire nkore ifu y'ubuyi canke ngire ndandaze nze ndarangura irengarenga ndazishore urumva ko bitanganya nibinganya uburemere ariko urashoboye gutangura mu buryo bworoheje mu bintu bisanzwe vyumvikana umuntu asanzwe wese ashobora gutahura mbega ngaho nyene muvuze ngo murashobora gutanga mu buryo bworoheje bica bisaba iki uwo muntu bimusaba iki uyo muntu ubwa mbere bigusaba kuba ufise umugambi urashe waravyiyumviri uzi neza ati jewe rero ngire ninjire mu kurangura imboga nze ndandaza imboga waravyiyumviriye kuko ni wapfa kubikorokeramo uyu munsi udandaza imboga zihomba rimwe uca wiruka nka kurondera imyembe canke ucuvuga ati wowe rero reka banze nje gukora ifu y'ubuyi kubera nabonye nakayikora biragusaba ko ubuzi ikintu ugomba kujamo icarico kugira ngo nivyakugora gatoyi bikakugora uronke inguvu zo kuvyuka kubera uzi neza ico ushaka naho uri kuraje nayo handi ho urajuragirika biragusaba kumenya neza uwo mugambi hanyuma ukagira mbere novuga ngo iki mu kirundi ngira n'urusaku nyene curiosité yo kumenya mbega ko murambona abantu badandaza imboga bazikurahe aho bazirangura hazimbuka nihe bisaba iki binsaba amahera angana iki kugira nshobore kurangura neza ku giciro nyene co kurangura ukavyiga none ko zirangurwa kure gato nzofata ibisi y'amahera ngahe ninashikayo bizosaba kwirirwayo canke ncangaruka ninaba nirigwayo bizosaba ko ngenda ntekeye n'amahera yo gufungura sivyo na bisi yo kugaruka wabibonye kimvera nizo mboga ninazizana mbe nzozijana
nzozijana ku ibarabara rya Rumonge canke nzozijana ku Ngagara canke amaji Bugarama, ukamenya aho ukwiriye kudandariza ivyo bintu ahariho. Ni kuvuga ngo aho bikenewe, aho gishobora kuronka ikibanza, sivyo, aho zidandarizwa neza. Hanyuma umaze kumenya n'ico kibanza n'ivyo udandaza ico kibanza ukakirondera ukamenya ibisabwa. Nayo nturabona ko nabo babasaba ngo biyandikishe, hariho amahera burya bariha, n'ahandi ho urabona ni hamwe usanga abapolisi bariko barabirukanga inyuma, ntupfa kuja mu kibanza cari co cose, uraraba icemewe. Hanyuma ukategura ukamenya ati bizonsaba kuriha amafaranga angana gutya kugira ngo nshobore kudandaza batariko baranyirukankako. Utwo tuntu twose ukadutondeka, ukamenya ati rero nimba irengarenga zirangurwa, ikivumvu kirangurwa 40,000, hariho ayandi 15 akenewe ko mba mfise kugira ngo nshobore kubitora aho biri ndabizane ndabidandaza. Urumva, hama ugasubira ukiga mbega ntinabidandaza ayo nindije shirako inyungu, naronse inyungu ingana gute, mbega inyungu ndayishirahe, nzosubira kurangura gute. Uriko urumva ukamenya neza inyungu yawe. Kubera umaze kumenya inyungu yawe, umenya ko wewe ujya mu nyungu. Aho rero benshi harabananira, arajya inyungu akajyana n'umutahe. Umwana yapfa kugwara na gatoyi akumva umenga yoca akora no mu mutahe, akamujana muri polyclinique, kandi kera ntiyamujana muri polyclinique. Umwana yaragwara akamenya ka aspirine amwaje, akamenya ku muganga aciye hagufi, ahamujana bigakunda. Ariko iyo umuntu yamaze kubona amafaranga gutya, umenga nyene woyakoresha, cyangwa ugaca wumva ko naronse amafaranga nanje reka nje ku baganga baboneka nyene b'ikizungu, ukihenda ukavangatiranya inyungu n'intuzi umutahe. Nico ni kibazo gikomeye. Urumva ivyo byose nivyo kumenya umutahe, ukamenya ko atari uwawe, inyungu niyo ushobora kujyamo. Ivyo byose rero nivyo twokwita ngo ni education financière. Umuntu arinda kuba azi, akamenya yabika ayo mahera, ni wayamenyereza kuguma munsi y'umusego arashobora guhura n'impanuka. Ukiga utuntu nk'utwo kugira ngo ubijemwo wipanze witeguye uzi ikikurindiriye. Ego turiko turavuga ivyo nyene, tuvuga ngo umukenyezi yategerezwa kumenya ingene yipanga, ego yateye imbere. Hari akantu mwari mwajeje ngo mvuga ngo iyo amaze kubona amafaranga nivyo ukenera bica bitera biduga. Ego umuntu yaronse amafaranga, mbega agomba gutanza tomati canke arashobora kugira undi mugambi? Neza cane, neza cane. Dukora kugira dutere imbere. Wadandaza itomati, iciza uguma mu bijanye n'itomati. Kuko uciye udandaza itomati mugaca uvuga ngo ko bikunze reka rero nje nja no kuworora inkoko, birashobora kukugora. Za tomati zirashobora guca zipfa, kandi arizo zariko ziraguha gutangura kugira umutahe. Rero ni vyiza kuba warafashe kugira umugambi urashe ugitangura. Nimba uvuze ati ngiye mu vy'imboga, ubanza ugume mu vy'imboga. Izo tomati zirajana n'intore, zirajana n'irengarenga, zirajana n'imiteja, ukabanza ugakomeza ico gisata aho uri. Hamo umaze guhakomeza, umaze kuronka inyungu n'ibisanzwe, gutera imbere ni vyiza, kugira uwundi mugambi si bibi. Nibivuga ngo umuntu azotangura kimwe hama ngo yame muri kimwe ibihe byose. Ego hariho bimwe tugenda turabona mu buzima bwa misi yose, aho usanga umuntu ariko arakora umugambi ugasanga niwe umugaburira, niwo ashobora kwikorako. Cyane nk'abagore abakenyezi b'abarundikazi tubona badandaza itomati, badandaza intore, badandaza ibiki, mbega abo bobo nike kintu mwumva mwo babwira cyo tuma bashobora gutera imbere ku buryo bashobora gushika no kindi kintu cakure? Ubwa mbere ho no bakeza abamaze gutangura gukora, abo nabamaze guca ubwenge, kandi abo n'abantu bafise mu mutima wabo gutera imbere, bifuza gutera imbere. Rero ni kubabwira ko bari mu nzira nziza, kandi ntibaruhe. Kimwe gusa bige ku gutunganya, kujeha ayo mafaranga, kuyabika,
kubera gutera imbere si ibintu umuntu akorokeramwo gutyo, birategurwa, birapanga. Ni kwa gutera imbere kwiwe rero ni ukwiga nyene ingene aziganya, ni ukwiga ingene yegera abandi, kubera kwegera abandi biraguha guca ubwenge. Nimba uwegerera muri association, nimba ari muri koperative, ukomenya abandi ingene babikora. Ni ukwiga ikindi ciza ubu amabanki ya microfinance, amabanki asigaye yigisha cane ibintu vya gestion financière. Rero ni kuvuga ngo amafaranga yawe ntukayabike mu nzu, ntukayabike mu gafuko, ntukayabike munsi y'umusego, yabitse ababijejwe bazi kuyabika neza, udatinye ngo ka gafre ka tenue de compte, kubera hajya nyene niho bazogufasha gutera imbere. Ugenda ushatse gutera imbere gusa uri kurimvira amafaranga ya nyokorome, amafaranga ya tantine, amafaranga ya mama, ntibikunda, ntushika kure. Mugabo wewe uri kurakora, hari ikintu baratinya amabanke, kubera amabanke aragutwara amafaranga nyene, kubera bariko baragukorera, ariko uri muri miliyo nyene y'abantu bazi ivy'amafaranga, barafise ukuntu bakwigisha, kandi ubaye umwizigirwa baragufasha. Abantu benshi baravuga ngo baratinya ideni, kandi cane cane twebwe abakristo turavuga ngo ideni ico udashoboye kwirihira ngo nuko Imana itaba yarakikugeneye. Ideni ribaho, na Bibiliya iravuga ivy'ideni. Ideni ribaho, mgo rigira ukuntu barifata, ukuntu baritunganya, n'ingene uwo mwizigirwa muri ivyo bintu. Rero ikintu gufata ideni utiteguye, ariko amabanki nicabereyeho. Nayo handi abakristo twaba turiko turavuga ngo amabanki nibayafute akora ivyaha, ariko ntakora ivyaha. Canke twaba turiko turavuga ngo amabanki n'ay'abapagani gusa, oya, arinda guserva na twebwe abakristo, mugabo mu buryo bupanze witeguwe neza. Aha oisha mucambazi ikibazo kindi kivuga ngo mbega none ni gute umukristo yo kwiga ingene atunganya ivyo bintu bijanye n'amafaranga mu bwenge harimwo n'ingene no kubaha Imana, ivyo bintu by'amafaranga yo bitunganya gute? Ibintu by'amafaranga ku mukristo ego birasaba ubwenge. Ku mukristo sico kimwe no ku muntu wundi asanzwe. Amafaranga Imana yarayashizeho kugira ngo twebwe tumenye ingene tuyakoresha, ariko amafaranga ntadukoreshe. Bibiliya iratubwira neza ko urukundo rw'amafaranga nibyo nyanduruko y'ivyaha, ariko kandi katubwira Bibiliya muri Umusigozi ko amafaranga ari umukozi w'Imana mwiza, ni igikoresho ciza. Rero akwiye kutubera igikoresho ciza, ariko ntadukoreshe. Ico nico dukwiriye kumenya ca mbere. Ikigira ca kabiri, abakristo turinda kumenya ko twebwe ivyo dukora vyose birinda guhesha icubahiro Imana. Aho bitugorera nuko tushaka kuba abakristo mu isengero, hama twagera hanze kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu tugashaka gukora ibintu nkuko abapagani babikora. Urumva uko ni kwa kundi birivuga ngo gukorera abami babiri. Ni nk'ugenda utambikije ukuguru kumwe kuguru hariya, urashika hagati ugahanyuka. Rero twebwe abakristo duhamagariwe gukoresha amafaranga nkuko ubwami bw'Imana bubidusaba. Ni kuvuga ngo kwizera dufise mu ijambo ry'Imana niko nyene kujya kwizera ufise kwa Mungu uri mu ishengero, kujya kwizera ufise uri muri serire, niko nyene ugendana no mu bikorwa vyawe byo gutunganya ibikorwa vyo kugwiza ubutunzi. Imana ishimwe abantu bariko barabitahura ubu, abakiri bato bavutse, abantu bariko baruguruka mu bwenge bw'Imana, kuko kera bari bazi yuko umukristo adakwiye kuja mu rudandazwa, ariko gukunda amafaranga. Baravuga yuko ngo umuntu yamenye Imana ngo ntakwiye kugira ubutunzi bwinshi, ntakwiye kugira ubutunzi bwinshi, ngo hahira uwo ukenye. Uriko uravyumva, hahira ukenye kandi dufise Imana tunze. Bibiliya itubwira ko ariyo nyene n'amafaranga n'amafeza yose yo ku isi n'ubutunzi bwose bwo ku isi, kandi bukambwira ngo jewe ndi umwana wayo, kandi bukambwira ngo jewe ndi héritier, muraganwa. Ni jewe muraganwa ubwo butunzi bw'Imana. None buhakana gute? Ahubwo ninyarutse kwiga ingene njeha
ubwo butunzi bwa papa wanje wo mu ijuru. Ubutunzi bwose bwari ukwiye kuba bugarutse ari twebwe tujeha, ariko satani yaratunyaze gato. Rero no kumenya uko kwizera ijambo ry'Imana, ingene ugendana n'ijambo ry'Imana mu butunzi, mu gukora ibikorwa vyawe. Uriko urankurikira? Bibiliya iratubwira muri Colossiens ngo mbega havuga ngo ngwiki, mu byo mukora byose mubikore nk'ababikorera Imana, siko? Ni kuvuga ngo no kudandaza n'ibikorwa vya entrepreneuria byose nkora ndabikore nk'ukorera Imana. Ni kuvuga ngo Imana niwe mukoresha wanje, ndabikore menye ko bihesha icubahiro Imana yanje. Uriko uranyumva? Ibyo nkora byose name nzi ko nkuriye kwama ndi umunyu w'isi, nkuriye kwama ndi umuco aho ndi hose. Aho ndi hose menye ko kwishengero hariya ndi kumwe n'abapasiteri n'abadiakre n'abaevangeliste n'ibiki, ariko ngo tugeze hanze ni twebwe vyete bisomeka vya Kristo. Turi kumwe? Abapasiteri ni hariya tuzobabonera tubasomera, ariko twebwe abantu bazoturabira ku vyamwa twera, abantu bazoturabira ku nyifato dufise mu bikorwa vya misi yose. Rero nk'umukristo urumva ko bidusaba kuguma mu ijambo ry'Imana kandi ugerageza kuri bamwo no mu bikorwa vyawe byo kugwiza itunga. Ivyoroshe. Bibiliya iratubwira mu Baroma 12 ngo twemere duhindurwe mu bwenge, twemere duhindurwe mu bwenge kugira ngo tuzoshobore kumenya ico Imana ishaka, tumenye ikinezera, ikiri bon, ikiri agréable n'ikiri parfait, kinezereza Imana. Rero nta kuntu na kimwe bimenya utabirondereye muri iri jambo ry'Imana ngo umenye ingene ukwiye kuvyifatamo. Kuri iri jambo ry'Imana ubona ryuzuyemwo amategeko nyene yo kugwiza ubutunzi. Nibuka ko Imana yavuze ngo ndabashize ku isi mugwire kandi mugwize ikintu cyose mwahawe. Iyi jambo ry'Imana ryuzuyemwo amategeko ya politike na business. Ahubwo womenga ngo Imana nta kindi yakunda. Je nasanze ahubwo ni politike na business kandi uraziko nivyo bitwaye isi. Nico gituma Imana itari kubisiga. Ngo nidushaka kwigira ku ijambo ry'Imana. Dukorera Imana aho turi hose, ngo tuyiheshe icubahiro aho turi hose, kandi dufise kuyizera muri vyose, kuko atakwizera Imana ngo ntidushobora guhimbara Imana. Tukiri kuvugana ibyo gutunganya no gukoresha neza bwa butunzi Imana yaduha, nashaka dutera intambwe tuvuga ngo umukenyezi Imana yamuhaye ubutunzi kandi ariko ariga kubukoresha neza n'umukirisu. Mbega nshaka kumenya n'uruhe ruhara rw'umuryango aho hantu muri bwa butunzi bw'umukenyezi. Umukenyezi aratunze ariko arabukoresha neza, umuryango wiwe nawe uri hariho umuryango ushatse kuvuga umushinga naye n'abana ye. Ku mukenyezi ariko aragwiza ubutunzi kandi ariko abukoresha neza vyakundiye. Abana n'umushinga naye bomushigikira kubera ariko akorera umuryango. Icyo umukenyezi yomenya niki nuko biri kose nukorera inda yawe gusa, nukorera gushaza kwawe gusa, nukorera kwigurira mama mashenete n'imiduga myiza, ngo ukorera umuryango imbere ya vyose na communauté aho Imana yagushize. Rero nuko umukenyezi yo atonyegeza cyane kuko birashika, kuko ubuziti ninabivuga ko muri wa mushinga ntaharanyinjirana mu bintu vyanje atangure kumbwira ngo gira gutya canke niyamenya ko mfise amahera nasubira gutanga amahera mu muryango nkuko benshi bihora bibashikira. Iyo abonye ko wewe ufise uburyo acararama nyene ngo vyose ubikore, hama nawe ndaze abararabukunda bigenze. Rero ni vyiza ko umuryango, abana iyo bakuze, umuvyeyi umupapa bamenye ivyo uri kurakora naho uri kuraja, nabo bazogushigikira. Si kugira ngo ni kugira bagusaba amafaranga gusa, mbwo ni kugira nabo uzosanga uri kurabikora neza utabahisha,
uzusanga nabo banezererwa no kugushigikira no kugufasha kuko barabona nikivamwo barabona ko nabo bibafasha abakenyezi nyene kenshi tuca tunyegeza gatoyi kugira ubanze ko urabe ko kwigera imbere ni kuvuga ngo ntiwihende ngo urubaka ubutunzi utari kurubaka urugo nabwo uruhira kugonga biruhira kumera nabi biragoye muga birakunda mbega ni igiki gituma bikunda niho nshaka gushika igituma bikunda ubwa mbere hoho umenye ko ukorera Imana niwakora ukorera Imana n'ivy'Imana ikiguproteje en face y'abanyamahanga na en face y'umushinga ntahe wawe hamwe yoba atakumva canke hamwe yoba dufate ngo akiri kigaba Imana iraguproteja kuko wowe ubifata nk'ivy'Imana ico kintu kiragoye gutahura kumenya ko ari ivy'Imana mu Gifaransa baravuga ngo kumenya ko ukorera Imana mbega ntukore nk'ukorera amahera kuronka amahera yo kuriha loyer kuronka amahera y'aminervare y'abana kenshi niyo mu bwenge nico tuba dufise ariko ushoboye guhindura ukamenya ko ukorera Imana izoguhemba ikaguha ivyo ukeneye vyose hari ikintu gihinduka kuko nuki ugifise stress ngo loyer ngo biki ivyo ni ivy'Imana izobikurihira kwera uyikorera ukaba fidèle muri bito yaguhaye kuko ubaye umwizigirwa ngo muri buto yaguhaye itikwizeza vyinshi rero ubikoze neza nk'umwizigirwa ni responsabilité y'Imana kubizigama abo simvuze vy'ikigira 10 ni kuvuga ngo nawe ukora icyo ubwirizwa gukora kubera ko ikigira 10 naco kirazigama ni security ku bintu vyawe niko novuga ni vuga ngo bikora nkuko ijambo ry'Imana ribigusaba Imana nayo ni fidèle izozigama ivyawe ndiko rero nshaka gushika turiko turatera imbere muri kino kiganiro dukoshaka gushika ku majambo amwe akoreshwa mu mvugo z'ikirundi na cyane abanyuranye cyane n'ijambo ry'Imana ridusaba umukenyezi yateye imbere mbega akwiye kucaja hejuru y'umugabo canke yateye imbere umukenyezi byibo vyatotse ivyo umugabo ntibiratoka mbega equilibre jahe equilibre inda kugumaho kandi ntiyoroha iyo umukenyezi vyatotse ivyo umugabo bitaratoka nukuri ntivyoroha ariko byose biva kuri uwo mukenyezi iyo ashoboye kuguma aciye bugufi iyo ashoboye kuguma yubaha wa mugabo kubera muri ico gihe wa mugabo aguma yikanga ko wa mugore atakimwubaha kubera iki kubera wa mugore ntagikeneye kumusaba amafaranga hari ahantu muri nature y'umushinga ntahe yumva umenga biramushize hasi aho rero ni umukenyezi arinda kumenya ingene ahamufashiriza kuko ntuba wamushize hasi ariko waguma vyikanga ko wamusuzuguye nk'uko umengo abakenyezi twaje muri izo ngo tuje kurondera gusaba abaduha amafaranga sico kiba cakuzanye mugabo wewe kumva atagishobora kuba ari waguha yumva honore yiwe umenga iranyiganyitse aho rero naho umukenyezi ugira ubwenge ntihoroha ariko naho umukenyezi ugira ubwenge ko ntuba umuruse na gatoya uba wakoreye kumbure mu mpano yawe sivyo wakoreye mu mpano yawe yo kumenya kudandaza kumbure wa mushinga ntaye wewe impano yo kudandaza si yiwe ku buryo ntiyashaka kwigana akaja kudandaza ibindi birashobora kumunanira agaca avayo noneho bitoroshe igikuru ni kumenya umwe wese arinda gukorera hanyuma umukenyezi akaguma yubaha umugabo hama tukamenya faiblesse y'abahiri icurinda guca witwararika ko atakonfiza adahava yihenda ngo ntukimwubaha ego tujanyiranye n'ivyo kubaha umugabo mbega hoho ego yateye imbere kandi urumva ateye imbere umwanya ucugenda uragabanuka w'urugo umwanya wo kuba muhira umwanya wo kwita abana mbega ivyo bintu aca bigenza gute ivyo bintu ntivyoroha na gato hari habo nabonye bake
cyane bagira abashinga nawe batahura ivyo bintu ugasanga nk'umudamu aradandaza araja mu Buganda aragira iki kandi akunguka hama umugabo akabitahura ugasanga n'umugabo ni wasigaye akoresha amadevoir abana ugasanga umugabo aremera ati okay genda Dubai nzosigara ndaraba abana ugasanga hari habo nabonye na ratio mu rugo ari umushinga ntaha biraba kore bazi neza ko umukenyezi arafise ibimufatiriye arinda kuzinduka aja kudandaza canke umukenyezi ni umupoliticienne arinda kuja mu Rumonge amahejeje aduga handi ari abagabo bitahura ugasanga baravyumvikanamo neza n'ahandi hoho ntacoroha umukenyezi ni wewe kumenya ingene ujeha umwanya wawe ntivyoroha kubera umuntu yikorera abantu benshi bakunda kwihenda ngo umuntu yikorera ngo niwe afise umwanya ngo uragenda we ngurya niwe afise umwanya ahubwo umuntu yikorera niwe agira umwanya muke kubera wewe iyo adakoze kumwisho nta kiza umuntu yikorera naho 17h igera ntagodoka 20h abakiri ko ariyumvira ngo mbega ngo ndabigenza gute ejo naho bizogenda gute usanga wewe bimugora no kugodoka niyo atashe ugasanga kumbure muhira kuraba abana biramugoye rero umukenyezi niwe arinda kwipanga akamenya ati ubu natsinze ibikorwa reka nje kuraba abana reka ndaba amadevoir reka ndabakurikirane reka ndabe ko bagiye gusenga ndabe ko bacubaha Imana nahawe ushobora gutora mu uyo mwanya w'abana na wa mwanya wa mushinga ntaye ntacoroshe ariko hamwe n'Imana byose bishobokera bizera amen tuvuze ngo hamwe n'Imana no mu gusozera kino kiganiro cacu ndashaka tuvuge iryo jambo nyene hamwe n'Imana hariho amajambo yo muri Bibiliya avuga ngo usukiranya n'Imana ni wadasanzaza amajambo aja muri iyo ntuzenye mbega kuba uri umukenyezi kuba uri umuntu uriko urafise ibyo ukora vyiwawe biriko biraguteza imbere ukaba ufise n'Imana hariho inyungu cane gose uziko gukora ukunguruka ukaronka vyinshi birashoboka utari kumwe n'Imana ariko witege ko ivyo bintu nubwo butunzi bwose buzozanana n'ibindi bibazo uko ubikora sinzi Imana wubaha iyo ariyo n'ingene ubikora ariko ico biba nico wimbura kandi ushobora kuronka ubwo butunzi ariko bukazanana n'amagorwa menshi ubutunzi bw'Imana ngo ntibuvanga n'umubabaro rero wojya bike ukaryama kare wojya bike ukagira amahoro mu rugo wogenda buhoro mugo ukagenda ukagumugenda aho kugira gutya mu yundi munsi ugakoroka aho kugira gutya ukaronka vyinshi mugabo ejo ugaca wahukana aho kugira gutya ugaca usanga ahubwo abana baragusize bashitse mu rumogi ntiwamenye na ryari barushitsemwo aho kugira gutya utari kumwe n'Imana utagira ikikugera uzogenda muri urwo rudandazwa uzohura n'abagabo uzohura n'abiyerereza bose usanga wavangatiranya ibintu kandi umwembo wavyo urawuzi nawe rero utari kumwe n'Imana ikuzigama ikugera ngugira amavalere y'Imana muri ibi bintu by'urudandazwa bigusaba guhura n'abantu benshi mw'isi novuga ngo umwasi yaragerageje nyene kuhahagarara utari kumwe n'Imana ushobora kuhatkura ubutunzi buzogusigira ibikomere bidasanzwe ubwo butunzi turiko turarondera kuri inosi Imana iradusaba no kubutunganya neza no kutabusesagura mbega vyo niko muvyumva cane gose cane co ntitwabivuze yuko ubaye umwizigirwa muri bike ari wazohabwa vyinshi urinda kumenya ingene ubijera ijambo ry'Imana riratubwira ngo mutange sivyo iyo jambo ryo muri 2 Corinthiens mutange ariko kandi mutange uko umutima ubishimye ngo niho muzohabwa vyinshi byo kugira ngo muronke ico mukeneye cose muronke nibisigara muzofashisha abandi none ni muvuze ko ijambo ry'Imana ryabanje kuvuga ngo uronke ivyo ukeneye vyose wewe hamuronke nibisigara byo guha abandi nivuga ngo ico ukeneye cose ushaka uvyandike ukorana n'Imana izoguha wubaha ya maprincipe y'ubwami bw'Imana harimo no gutanga dime nivuga ngo uzoronka ivyo ukeneye vyose ndakeneye minevare
y'amashuri y'abana kandi nifuza amashuri meza ndakeneye imodoka nimba nama nduga Ingozi nama nduga he mana ndakeneye imodoka nziza ndakeneye sigaye nama nja mu manama ndakeneye n'agahuzu ko guserukwa mu bantu ndakeneye Imana izoguha ivyo ukeneye vyose n'ibirengako kugira ngo ushigikire umuryango ushigikire ishengero ushigikire igihugu. Murakoze cyane. Urakoze Yvette. Akaba ari na hano duce dusozera ikiganiro cacu twari kumwe no mukenyezi asanzwe yikorera ivyiwe nkuko mwavyumvise hariho bimwe yatanze ko muco ibindi yatanze nk'impanuro ku bakenyezi bamwe birondeza abandi batanguye n'abandi bageze kure mu bijanye n'ingene bashobora kurondera ubutunzi ndetse n'ingene bashobora kubutunganya kugira ngo ntibibatandukanye n'Imana yabo. Mwakoze Madame Claudette NGENDANDUMWE. Urakoze Yvette. Nejo tukazobatumira twizere ko muzotwitaho. Ego cyane. Ego. Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Iteze imbere ibyo mukora ibacira inzira ibanspire na cyane cyane mu gutera imbere kwanyu. Murakoze cyane. Mwakoze mwese mwako muradukurikira mugire ibihe byiza umwami Imana abahezagire.